Nongeye kubaramutsa mwese muriko murankurikira nyizera ko mumeze neza aho muri hose. Ndashima Imana kuno mwanya mwiza iduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Twarize kuvyerekeye ingabire kandi abandanya kwicukirwa nyene cekeye ingabire za mpwemu. Uyu munsi nashaka tuvugane gatonya kuvyerekeye ingene turi umubiri umwe muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana yatubwira mu gitabo c'Abaroma ca 12 kumvuga ku murongo wa 3 kubandanya ku murongo ngira wa 10 na kangahe 12 gutyo onye ako nashaka no munsi tuvugana cyane kuvyerekeye les dons de l'esprit Jean du Saint-Esprit ingabire za mpwemu yera. Twavuze ku ngabire zitanu ingabire za Yesu yatanze aduze mu ijuru, ariko no munsi nashaka tuvugane ku ngabire za mpwemu yera. Ingabire mpwemu yera yahaye ishengera abantu amaze kuvuka bwa kabiri canke amaze gutangwa mu isi. Twasoma mu Baroma 12 murongo wa 3 avuga ngo ndabwira umuntu wese muri mwebwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe yoye kwifata uko atari, yamara yumvire yitonze nkuko Imana yagereye umuntu wese ukwizera. Ngo umuntu wese yo kwifata uko atari, ko umuntu wese yumvire yitonze, wikonsidere uko Imana yakugize, witonze uciye bugufi bivaye no kwizera Imana yaguhaye. Bisugira turafise ukwizera kudukiza, turafise ukwizera gukiza umuntu wese iyo yizeye Kristo arakizwa bice mu kwizera, ariko hariho no kwizera tugenderamwo umwe wese mu buzima bwa misi yose bivaye n'ingabire Imana yagushizemo. Umurongo wa 4 uvuga ngo nkuko mu mubiri umwe dufise ingingo nyinshi kandi ingingo zose zitagira igikorwa kimwe, natwe niko turi benshi kandi turi umubiri umwe muri Kristo, umuntu wese n'urugingo rwa mugenzi we. Rero ikintu nashaka kuvuga ko turi ingingo nyinshi, turi abantu batandukanye mu mubiri wa Kristo, ariko twese turi umwe. Nimba tumaze kuba umwe rero turi umubiri umwe. Umubiri ngene ukora mu buryo butandukanye, gihimba cyose gafise akazi kaco. Ubu ndiko ndavuga, umuntu uko aravuga, ururimi uko rakora, ariko n'ubwenge buriko burakora, amaso yanje ariko arakora, amaboko yanje ariko arakora, ibihimba byose by'umubiri byanje muri kano kanya biriko birakora kugira ngo igikorwa cy'uko ndavuga ijambo ry'Imana gishobore kugira ubushobozi. Rero nciye mpagarara nkavuga ngo umunwa wanje ntukenewe, ngo n'amaso yanje yonyene ngo yokora, ibyo mandiko ndihenda. Batubwiye ngo umwe wese ngo n'umubiri wa mugenzi wiwe, turi urugingo rwa mugenzi wacu. Gisigura ko wewe ibyo ushoboye sivyo je nshoboye, ibyo ndashoboye sivyo abandi bashoboye. Bisiga ko umwe wese ngo afise mesure Imana yamuhaye de la foi. Hariho the level Imana yagushizeko mugakiza mu kwizera, mugenda mu kwizera, aho Imana iguhamagarira kugendera mu kwizera. Aba ngo natwe niko turi benshi kandi turi umubiri umwe muri Kristo, umuntu wese n'urugingo rwa mugenzi wiwe. Turi benshi turatandukanye, ariko wewe urugingo rwa mugenzi wawe. Rero nico gituma bitubwira ngo ntiwiyumvire uko utari, ntiwifate uko utari, ariko ngo ufate abandi ko arabiri urugingo rwawe, bubahe, umenye ko ingabire bahawe ari ingabire kugufasha, nawe ingabire wahawe kugira ngo ufashe abandi. Murongo wa 6 avuga ngo nuko dufise ingabire zitandukana nkuko ubuntu twahawe butandukana, namba twarahawe kuvugishwa n'Imana, tuvugishwe nayo uko kwizera kwacu kungana. Bisigura ko wewe ingabire wahawe hariho mesure de grâce Imana yagushizeko, hariho ubuntu Imana yaguhaye. Ubuntu niki? Umuntu nibakwe ugirirwa ni ubushobozi Imana iguha bugushoboza gukora ivyo Imana ishaka uko ishaka naho ishakiye. Rero ubwo buntu wahawe ubu gutuma uca bugufi kubaha abandi. Ico nshaka kuvuga uno munsi niki? Turi urugingo rumwe muri Kristo Yesu, kandi ingabire Imana yaguhaye hariho mesure de foi yagushizeko, hariho urugezo rwo kwizera yaguhaye, hari ubuntu Imana yagushizemwo kugira ngo ushobore gukora igikorwa Imana yagushizemo. Rero nkuko navuze uno munsi ni introduction y'ikigo gishasha cerekeye ingabire za mpwemu yera. Tuzovuga ingabire Imana yadushizemwo izarizo uko zingana, ziratandukanye, ni nyinshi, ariko uko ziri kose nugira ngo dufashe umubiri wa Kristo. Tumenye yuko jewe ndi umubiri wa Kristo, urankeneye ndawukeneye. Hari ntangari y'abantu bariko bariyemera biyumva ko ari bitangaza, ariko bakibagira ko ivyo bafise n'ivyo bakora Imana ibashoboza. Ni mwe mu Imana bigushoboza, singuvu ziwawe. Rero mwene data uri kurankurikira Imana kugiye neza, ugende mu ngabire Imana yagushizemwo. Kumbe tuzokwigicigwa mu buryo bwagutse, kimwe ku munsi tuvuga ingabire zitandukanye Imana yaduhaye. Abavuze kuvugishwa, tuzovuga kuvugishwa bibiri ivuga ko ariko n'intandukanye ni ukuvugisha gutandukanye kugira umwe wese amenye ivyo Imana yamushizemo. Rero mugubwe neza, Imana ibagiye neza aho muri kubuzi. Nukuri turifuza ko Imana duhishurira ingabire yadushizemo kugira dukore mu wira Kristo, ama division hari, atagutandukana, atakwiyemera, atakwibona, atagukritika abandi, aho tugenda mu no mu rukundo. Nuko mugubwe neza, ubuntu bw'Imana bane namwe muri byose na hose, mu izina rya Yesu, amen.